Professor Ngayimpenda mwumvirije ko mwasiguye kubijanye n'intandaro mwahereye mu 63 Aloyizi nawe yatanguye mu 61 ariko wumvirije ivyo Professor Ngayimpenda uko yabisiguye yerekanye ibibazo byagiye biraba ahanini ubona yuko ari ku bwoko bw'abatutsi. Wumvirije Aloyizi batungwa nayo uko yagiye abisigura ahanini nawe nyene yagiye yerekana ku ruhande rw'ubwoko bw'abahutu. Mbega none Professor Ngayimpenda muri rujya rukurikirana nyene kwa bijya ibibazo vyabaye inyuma y'ijya tariki mbega uba mu bwoko bw'abahutu na mu bwoko bw'abatutsi vyaciye bigenda gute? Ubutegetsi bwa Micombero bumaze kubona ko ari abatutsi batewe bariko baricwa bwaciye buhindukirira ku bahutu cyane cyane nabivuze guhera kuwa Mungu itariki 30 nk'aba ofisiye bamwe niho bafatwa kumbure ngira ngo n'abanyepolitike aba ofisiye umuntu abibona gukurumva ingwano kenshi hamagara aba ofisiye hamagara abasirikare hanyuma n'intwaro nyene irabijamwo ikoresheje igisoda ikoresheje gendarme ikoresheje n'abajirere ariko bamwe bose kuko ubwa mbere bwobwo bari baciye bagena aburamatari b'abasirikare ntibakura abasivile mugabo abo basirikare baba nk'abagiye hejuru y'abasivile henshi rero nibo ubwicanyi bwo kwica abahutu nibo babigiyemo cyane hamwe umusivile n'umusirikare barashobora gukorana nk'imuramvye barakoranye neza mugabo henshi wasanga umusirikare ari waciye afata ubutegetsi ari we yica agakiza cyane nk'ingozi nakubwiye yuko yo yicwa ry'abahutu cyane abize ico gihe abize ntibari benshi ariko bariho yego ntibari benshi mu Burundi bwose baba abatutsi b'abahutu abize baranabasumba bashaka mugabo abize mu Burundi bwose ntibari benshi n'amashuri yari mparugwa ibintu by'ibitaro abajije iki Burundi 72 ntibwari ubu mubona ubu leta hemba abantu bake cyane ariko iyo bavuze ncabwenge harimo abadandaza harimo abakatishiste harimo abigisha amashuri mato ayisumbuye ari kurusha imbere benshi ico gihe bari bakira abazungu mu mashuri twe nari mu indwi twatanguye indwi dufise abarimu benshi b'abazungu kandi no mu yandi mashuri kwaruko harimo n'abapatiri bishwe n'ababikira tuvuge abantu novuga ko bari imbere y'abandi simvuze abasoda simvuze abapolisi rero nakubwiye ko byatangwa mu kwezi kwa gatanu henshi birashika no mu kwezi k'umunani kuko hari aho wabona ahantu ngo haratekanye buhoro mugabo nk'umwigisha w'umuhuta akagira ntaco niyotsa akaza gufata udufaranga twiwe hanyuma ugaca usanga baramutwaye haba kwikomine haba kuri arrondissement cyangwa umugwa mukuru wa province muri abo bose bicwa baraho ku mpande zose mu bwoko bwose canke yari imeze gute kuva iyo tariki hicwa abahutu nivyo hariho umututsi umwe yashoye yishwe habi Gitega cyane Ingozi azira mugabo mu ngwano uzira byinshi mu ngwano urashobora kuzira yuko jewe ndaguheraniye kugira ngo sinzo kwishura amahera yawe urashobora kuzira ko ufite itongo rinini urashobora kuzira ko ufite inzu nziza urashobora kuzira ko ufite amafaranga menshi bagomba kuyagusahura hari ngira ngo nabazira ko bafite abagore beza nkuko bagombye gukiza Deo nuko bavuze ngo yakijwe nuko yagomba gusa n'abatutsi ni byiza ko yakize cyane yakijijwe n'umutsi nandi hariho utaronze umukiza basa cabareha mugataronse umutabara ariko ni byiza ko yashoboye kurokoka rero uko niko byagenze nishuye ikibazo cawe ngaruke rero kuri bimwe Deo yabaje kibaza ati sinavuze abigisha n'abigishwa naravyanditse ngaha ku nkaratasi zirenga 60 urashobora kubisoma abigisha nabo biyita aba mayimurire muga barabarundi ico ndaje kugishimangira mayimurire barabarundi guko
abantu babonywe bariko barica abatutsi haba mu Rumonge haba iki kiyaya uza zamagara zahehe guko ubutemwanyaje ni nyinshi murazokumbirizwa mu Gwengwezo murazokumbirizwa uwitwa Mamere n'abandi benshi musoma igitabo ca Nova abantu baza kwishwa nabo babana hariho bakeye hariho n'amazina nk'abishangwa atatu ngahariyo ndibuka ko ari umukongomani yari afise ingoho akarasa agomba kurasa intama agashira intuzi urusasi rukica intama agomba kwigisha abarundi ko arabamayimurire urusasi rutazobafata agashiraho urusasi rutica ngo ntimubona ngo intama irapfuye kubera intama ndikingirwa ngo muga mwebwe kubera muri abantu nabarasaza gati barasaga ngaha barasaga mwebwe ntimuzopfa urabona urusasi rukorako rukadunda kandi amayimurire narasomye ibitabo byinshi vyerekeye kuri bo kenshi babigisha uko kugira ngo ntibatinye hariho n'ababigisha bamwe bababwira ngo ntimuhindukire ntawe uzobona umusirikare azanye ntabwo icazanye urusasi ntuzohindukire hariho rero abanyekongo hariho nk'uwo yari afise ingoho yari hagati ya Vyanda na Kigwena hariho abandi babarasaga imiti bakeye ariko abarasagwa n'abigishwa barabarundi hariho n'abadirecteur muri yego hariho n'abadirecteur hariya muzamabanda avugizo hehe bagenda umudirecteur agiye kuraba ishuri agasanga amashuri arugaye abarimu barigiriye abayata abarimu bagiye ngo bagiye kwiga ngo vyamurire ngo Tanzania ivyo ni ibintu bivugwa n'abantu benshi sivyo nkura mu mutwe wanje rero ngaruke kuri imwe bimwe hariho ivyo naje nkeneye kwiga ariko turi yako muvuze ba Murere Aloyize Atungura yavuze ati micombero yarafise ico bazinanye ko nabo ba Murere ntiboneka ko ari ico reka ndakivuge naco nyene kwiga nari kugishikako kugira ngo werekane jewe ico kintu nkaba naracanditse vyo ntangaza cane no mu gitabo nasohoye 2004 ico nibuka noba naranditse ndaja gukiraba kuko ico gitabo urumva kimaze imyaka 19 kandi ico gitabo narasohoye ikindi gihindura ibitari bike mu byo nanditse ariko ico nibuka nshobora kuba naranditse kandi nanditse kandi none nibaza ko ari ico hariho bamwe mu batwara bavuga bati nibiyahura bariyahura duca dusubira tugwane cyatubice uko twagize 69 ivyo biriho n'uyu munsi twicaye ngaha hariho icuka kibi hagati y'abanyepolitike abantu ntibobibona kumwe n'abari mu ruhande rumwe ntibafata inzira imwe yo gukemura ico kibazo hari wagira ati amama ibara ntirigwe hari wundi ashobora kuvuga ati mureke arawuta ivyo vyamaho kandi si mu kuvuga yuko mu bari begereye imicombero birashoboka kandi yemera ko hari abiyumvira gutyo mugabo ko intwara ariko yafashe ico kibazo ivyo bintu sinibaza ko ashobora kuba naravyanditse ariko mwebwe ababivuga mubona ko hari ukuri ko bakurimo je nakubwiye yuko naho uyu munsi twicaye ngaha hari kibazo nico abantu bajejwe gufata ingingo ntibigera babibona kumwe mugabo haragira igihe gusageze kwiyo ngingo ifatwa hakagira iciyumviro kija hejuru y'ikindi nahandi ko haba abamama bati gerageza mugerageza ibara ntirigwe ivyo vyamaho mu bantu ko harabagira bati akaba uwo muntu agomba kubasubira ku rukwega mureka rukwege ivyo nubu twicaye aha niko abantu bameze kuko abantu ntibabona ibintu kumwe abantu ntibiyumvira kumwe abantu ntibigera bazana solution zimwe kumbure ivyo muvuze bishaka kuba ariko byari bimeze kuri hari wavyiyumvira uko mugabo kwintwara ariko yabifashe sinibaza ko ivyo navyanditse ndaja kuraba ko ico gitabo ni cakera ico nemeza kuva mu 69 nabavyerekanye aho ni kabushakashatsi kuva 71 muri administration ibi bintu vyuko ariko arategurwa yicwa n'abatutsi amaraporo ariho kandi hari abatanze amaraporo haba mu Ruyigi haba Makamba haba mu Rutana haba ngahi Bujumbura
izo raporo zariho integuro mugabo yo gusa kwica abatutsi yari yatanguye yego kuva kera. intwaro uko yari imeze yari intwaro umengo yararushe je nari muto mugabo bimwe ndabibona bimwe ndavyibuka wamengo ni intwaro yarushe guko yari intwaro hitaho bike babinezerererwa gusa ibibazo ntibavyihutira cyane nivyo ibibazo ntivyari bwabe nk'ivyubu abantu basaba kuja ku ishuri basaba kuja kwa muganga inzara ituremvya ibibazo vyari bike mugabo vyariho naho nyine nta ntwari buri ibibazo ariko ntibavyihutira cyane kubikemura arico gituma nico kibazo bantuze ya Aloyizi yigeze kuvuga ko Nduwingoma yigeze gusaba ko haza inama kugira ngo baje gusaka abantu ivyo vyarabaye yarasavye ko boja gusaka kugira ngo bakuri imipanga iri mu bantu bo yarafise amaraporo yarafise ari mubwira ariko abajejwe gufata ingingo ntibafate ko vy'ukuri iyo cyo no kwita menace ari menace hanyuma rero gushikaho biteye bigashika rero ngaruke ku bintu gitabo mwanditse haraho mugaruka mwerekana mugarukana ivyo micombero yavuze yuko bari baramwihenze kuva kare Aloyizi yavuze ko bitoba ari ivyo mwebwe je ivyo ndavyemeza gose ahavuga yuko n'integuro yo kwica abatutsi yari yayimenye imbere y'igihe bamuhenda ko bazi ko ari umuhutu jewe ivyo ndavyemanga guko je ivyo nabibwiwe n'umuntu yiganye na micombero micombero avuye sinzi ko no yita interview cyangwa test yarahamagaye abanyeshuri babiri cyangwa batatu mu bigana nayibwiwe n'umwe muri abo gira ati jewe mvuye gukora ikibazo c'igisoda kandi nakimenye ariko banyanditse nk'umuhutu gira ati none je ndabigire gute ko je ndi umututsi bamubwira bati urakoze kubitubwira wewe ni wagira imana ukaronka iyo bourse genda wige ivyo bisigaye nihagira witera amakenga cyane nihagira wibaza ko wabitubwiye tuzosigura ingene vyagenze barafise igituma babigize gutyo ivyo vyo kujimuhira kuraba ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi vyarabaye ariko ivyo vyabaye haheze imyaka yindi yaratashe asigaye ari secrétaire d'état à la défense kubera iki bagiye muhira bari batanguye gutegura ivy'itandatu na gatanu hanyuma rero babimushiramwo baja kumubaza ko yobijamwo Micombero abwira ati Jesse muri ico tumaje kwicira abantu gusa baca rero batangura kumugira ko amakenga guko ko bamubonye yarafise izuru ryagutse cyane bamugize ko amakenga rero bararungika abantu mu mbisho baja kuraba koko abi waba ingene basa cyane se je naho nize mu Rutovu se sinamubonye ariko yarakiriho ngo yoba yarafise akazuru kabaruye cyane hanyuma rero bati twibaza ko twamwihenzeko cyane bafatiye n'ingene yabishuye ivyo niwe yabivuze kandi yabivuze 72 mugari ariko avuga ivyamushikiye mu 64 cyangwa mu 65 ikindi naco jewe aho ntahuriza na mugenzi wanje ba Aloyize ivyo byo kuba ko ari mwambutse yavuze ati twara abahutu nta bandi boja kugira none ntungumburanye ko yari umunduzi ntungumburanye ko yari umwenengwe ko bajanye gukora ico kibazo na Micombero kandi bagiye bajanye ahubwo bara barundi batatu n'abanyarwanda batatu mu Rwanda hari hagiye abahutu babiri n'umututsi no ngaha nibaza ko ari cyo giharuro administration y'ababirigi yari yafashe hari hagiye mu ciyumviro cyayo hari hagiye abahutu babiri n'umututsi kubera ko Micombero bari bamwihenzeko kuko no mu Rwanda niko kandi bagiriye rimwe ico mbe simbitse tukiri kuri ico muvuze muti integuro yo kwica abatutsi yari isanzwe hari mu bwoko bw'abahutu ivyo n'ibintu nandika neza ngiki gitabo uzoshaka gisome ico atazokwemera azoza tugiharireko kuko biri ku nkaratazi zirenga 60 urumva ngaha nta mwanya noronka wo kuzigarukako mugabo n'amatohoza nagize kandi mu ntara nyinshi makomine menshi y'u Burundi kuko harimwe amazina avuga ati naka yigisha iki naka ku mugoroba yakoranya abanaka bakoranira ngaha hariho n'umwigisha wahari wacu yarapfuye yitwa Minani Yoweri yarigeze guhanura abagenzi bati ivyo bintu ndabasavye mu bivemwo navyo muzoshobora ati bivemwo
ntibamwumvirije. mbega none professeur Ngayimpenda abo ku rundi ruhande bavuga yuko ahubwo integuro yari ihari ku rundi ruhande yo kwica abahutu kandi yari imaze igihe barihenda jewe ndabikubwira nari kubigaruka ku ruhande rw'abahutu. urumva ko Micombero yoba yarakoranye n'abamayi murere ni ikintu jewe kugira ngo uzokinsigurire nibaza ko bizokugora. ubwa mbere bwobwo intwaro ya Micombero yari icuditse n'intwaro ya Mobutu ntiyaracuditse n'abamayi murere. Cumbwira rero ingene Micombero yaracuditse na Mobutu yaje gucudika n'abansi ba Mobutu n'ikimenyamenya intambara y'indwi na kabiri imaze kwaduka Mobutu yararungitse abasirikare gutabara intwaro ya Micombero. mbwira ingene yari kurungika abasirikare gutabara intwaro ya Micombero. Micombero ariko akorana n'abansi biwe. ubwa kabiri Tanzania n'u Burundi byarashamiranye cyane cyane umenga 73 ariko bivuye kugene umenga hari abasoda b'u Burundi bari baje butsurubibe barakurikirana abantu gushika ku gataka ka Tanzania. sinzi ko ari ivyo bononye cyangwa hari abantu bishe sindavyibuka neza. hanyuma rero Micombero agenda gusaba ikigongo muri Tanzania. leta ya Tanzania umushinga ntahe yagiye hagati ni president Mobutu n'indege yabatwaye ni Mobutu yabahitanye ngaha arabatwara kandi niwe yabafashije cyane. no mu nyuma muri diplomasi simbana yavyandika neza Zaire yaragiye irafasha Uburundi cyane. rero ntushobora kunsigurira ingene Micombero yagiye hamwe n'amayimayi ari umugenzi wa Mobutu kandi amayimayi batigeze baba abagenzi ba Mobutu. ica gatatu umuntu yonsigurira ingene ngo barondeye imbarutso mu kwicisha abatutsi. none ko nerekanye neza kwinyigisho zagiye ziraba bakaja ni Tanzania n'amatracte chrétien na dipakiye baravuga neza tracte library bagi ntuzeye imprimeri bagiye kuyandikishamo n'amahera barije ingene imipanga yabaye komande. none byo byose mwaba mumbwira ko ari Micombero yagiye kubikomanda. hanyuma hageze kwica abatutsi bagahera iwabo gushikaho Shibura yari mu ministre de l'intérieur et de la justice yemera bagahera ko bavukana yari komiseri inyanzarake. ntabandi batutsi bari babanye neza bari babanye nabi bari guherako nimba bari ko barondera imbarutso ba fonctionnaire bakuru bashika 40 ahantu nko mu Rumonge ico gihirindwe na kabiri. nababwiye ko abategetsi batari benshi cyane sinzi ko mu nico arico. urumva ajya makenga yavuze ngo bagiye gutabara batevye byavye gutabara batevye nivyo. ubwa mbere bwobwo bikiba ku itariki ya 29 burya ica abantu batazi kandi batagomba kuvuga kandi ndazi ko civil ico kindi kizi. itariki ya 29 hari abantu bafashwe ku mugoroba. hafashwe bande hafashwe abahutu hafashwe cyane cyane abatutsi bagirizwa ko begereye ubwami cy'abatutsi b'abanyaruguru. hariho umwe akiriho murazobaza senda zirasa yagiye mu nyororo kubera bibaza koko ko ari abantu buba bari kumwe na Ntare bagiye gutora ivyo ari byo bukeye. niho rero batangura gutegura ico no kwita la contre-offensive. hanyuma rero bari baciye barabara mu ntuze nuko ntibuka umusirikare yabimbwiye yarambwiye yuko hageze n'igihe imodoka yari igiye gutabara bayikase n'amapine. Helicopter niyo yarinze kuzana amapine irayalarga kugira ngo iyo modoka isubire kuva ayiri. mwibuke yuko 72 amakaburimbo atari menshi kandi sinibaza ko iri barabara rija mu Rumonge ryari mu kaburimbo. uretse rero urumva no kuri cabari bariciye. mwibuke yuko atama telefone nta WhatsApp yariho izi telefone portative ntazariho no kugira honyine utabaze uronka utabaza ashikirize ubutumwa Burungi hanyuma wundi nawe areyagise kandi ngwano ntiyari mu Rumonge gusa. ni ibintu rero byabaye kandi n'ibintu bisigurika ufashe les conditions de travail et les conditions de communication de circulation de l'époque. ivyo nivyo gukwaye n'umusoda yarimwe mu bagiye gutabara yabimbwiye ko bashitse umenga hize iminsi nyambari 3 kumbere yaruyizingira yavyumvise ariko mu kanya gaheze mwari muvuze uwitwa Simbananiye yari yegereye
micombero hari imvugo eka mbere no mu bitabo bimwe bimwe iryo zina riragaruka cyane integuro ya simbananiye ivyo bita plus simbananiye mbega muvuze micombero na simbananiye abavuga ko hari integuro ya simbananiye barihenda ko mwe muvuga yuko ihabwa integuro yari ku ruhande rw'aba jewe nteguro namasaba wowe nyireka nkayibura nivyo hariho raporo batungwa nawe yavutse raporo ya Martin Ndayahoze yari secrétaire général de la maison du parti yarakunda kwandika amaraporo politique kandi meza cyane amaraporo y'imwe ivyiyumviro vyiza yo gukebura ubutegetsi ico yumvise cyose gishobora kubangamira umutekano arandikira raporo president Micombero aramubwira ati hariho urukurukuru ruvuga yuko hari ivyo simbananiye yoba ariko arategura ivyo byarabaye ati uko ndavyumva bazogira abahutu babica abatutsi kugira ngo intwaro nayo ikikorokera ku bahuti bamari iyo raporo iri hiranditse ndayifise je fati iyo raporo rero yanditswe 68 kandi vuga ati hariho urukuruku uco ufata nizi nyigisho zabaye mu gihugu cyose nanditse kandi ba chrétien banditse no muri za memoire ndwi zanditswe umbwire ico wokwemera ingene wokwemera hypothèse hari ibindi bintu biri presque certifié bivugwa n'abantu benshi babitohoje kuri terrain hanyuma ukaza kwemerera raporo 68 ubuhoho duhiriwe duhishije simbananiye yaranditse ico yasa n'uwanditse kuri kariyeri yiwe politike yose vyinshi muri ivyo arabigarukako bibi biraba igihugu biba ibimuraba nibaza yuko umuntu azoheza akamenya ico atoramo ico gitabo ni gishasha naje sindaheza kugisoma ariko mu minsi ibi turiko turavuga twatohoje kumbure hari ivyo tuzokongeramwo hari ivyo tuzohindura hariho ivyo tuzoshimangira kubera ico gitabo nitwagira imana tukanaronka na raporo ya CV y'ivyo batohoje nuko mugabo hari ivyo batohoza ukamengo kuko jewe batungwa nayo ndazi arabizi naye mubwiye ntakubesha hari zime executive ya mbere batanze twamutumiye nk'umushakashatsi yego ndabizi nko muri severe naje biraneza aho duhura nk'umushakashatsi kuko duhuye nk'umuntu wo muri severe sinzi ko twaba turumvikana ngaruke ku bintu bimwe bimwe icambere coco nohera ko yo barakuramwo ubunyene nimba namwumvise neza umenga yigeze uvuga ko kuvyazi ko mu mabanda atamututsi numwe yishwe nivyo yego ngiyi liste urumva Jesse n'umunyamabanda nutwo nagiye ndasasamba mu bushakashatsi bwanje arashobora gufata iyi liste y'abatutsi bishwe mu mabanda hanyuma arashobora kuzoraba ko ari byo nuko atari byo kandi noneho hari imbere ya commune hariho uruhafu rusange yego ubwo ruhafu igihe rw'abahutu banzu irindire uraja kuvuga ivy'iwawe nawe nakuritse uravuga ubwo ruhafu abanyamabanda twebwe twari severe menga batungwa nayo ntiyari bwaje hari kuri Musenyeri Jean Louis severe yari yoruganije yari yatunganije ibiganiro byabereye inyanzarake yari yatumye abantu batari bake muri abo narimo twari mu ntuzeye inyanzarake menga bariko bagira imifurege yibarabara niho baca batora ivyo bintuzeye ivyo bisigarira byabo bantu abanyamabanda baravuze bati aha hantu harabahutu n'abatutsi guko abahutu barabanje barigita abatutsi nk'abahutu n'abatutsi mugaba bapfuye mu bihe bibiri bitandukanye naho byari bihe vyegeranye baca bahambwa hamwe kana amazina yabo bose arahari amacakubiri rero ingene yaje mpere kuri Casablanca na Moronvia isubirizwa rya Rwagasore nibyo ntiryagenze neza cyari ryaragoranye ntumbaze ariko ntihagire umuntu abifata nk'ibintu by'amacakubiri y'ubwoko harabaye conflit positionnement politique guko hari umushikiranganje
yitwa Ntiruwama yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati yaheruka gufasha ko watwara umugambi ico gihe aja kuba administrateur provincial no kuvuga buramatari w'intara zigitangura kubera yari kategura muramuwe kwaza kuzoba umukuru w'umugambi muramuwe yari Bamina yari umuhutu cyo kimina mirerekana uretse ko yari umuhutu no kubana barabana ni hakuno no hakurya hanyuma rero niwe yatumye musumirano y'Uganda wajya Rwagasore parlement ikorana hanyuma igaca ishiraho Muhirwa umwami wa Mwambutsa nk'umushikirangoma wa mbere murashobora kuvuga uti hari kuja vice premier ministre enda ndumva ivyo sinkubwira ngo nubwo yarafise n'amashuri menshi mugabo politike ni politike urazi yo hageze igena ry'abantu ko abantu bakubitana imyereka uwo mwereka rero urashobora kuba warahabaye ndiko ndabereka yuko habanje kuri Bamina na Muhirwa yego habanje ukwipanga kw'abantu guko Ntiruwama amaze kuronka ko Muhirwa umugenzi wiwe aba umushikirangoma wa mbere nawe yahindukiye kumusaba ko yomufasha kugira ngo Bamina Joseph Bamina atwara umugambi kandi ivyo nivyo vyabaye nivyo ntuzeye Paul Mirerekana amaze gutahuka Rwagasore yaramubwiye ko ni wagiye kumwakira Rwagasore yarakiriho Paul Mirerekano yatashe Rwagasore akiriho aragenda kuri aeroport amutegera aramuhana resebusi ahantu Nyambumenga bahita kuri Kopikona no ushobora kubiraba neza aramubwira ati usanze leta yamaze kujaho ariko ntaco ibibanza biracariho tuzokurondera ikibanza haba mugambwe cyangwa ahandi urumva rero nimba Mirerekano yaciye yishira mu mutwe ati nije ntegerezwa uzotwara umugambwe ivyo nibindi ariko nawe baravyishizemwo kuhashika nibindi niho rero habaye kongre ntuzeye Ntiruwama ico yarondera Bamina yari muramuwe ko yarafise mushikabo yarashoboye kumushira ku ntebe y'umukuru w'umugambwe Paul Mirerekano rero niho yanahereye gushavura abona yuko ari karakumikwa guko n'umunsi ataha yari yabwiye abarundi guko yari umuntu yubashwe cyane mu badasigana baba bahutu baba batutsi kubera n'umuntu yari yarakoreye umugambwe cyane n'umuntu yari ashigikiye ubumwe bw'abarundi cyane gose bavuga ko no mu bawushinze yego yari mu bambere bawushinze n'umunsi ataha aho kuri Kopikora muri resebusi yarabwiye abantu ati mwabarundi ibintu biriko birabera aho haruguru y'iwacu Rwanda ndabasavye mwigumye ntibizopfe bishitse ngaha mu Burundi abahutu n'abatutsi ntituzokwigere turyana ari Paul Mirerekano ego yagiye guhinduka mu nyuma y'aya matora atabaye mukuru w'umugambi aca arahungira i Kongo mu nyuma arate barashika mu ntuze mu Rwanda mu vy'ukuri yahindukiye mu Rwanda ngaruke kuri ico gitero cyo 64 ariko dushimange cyane ku 72 kuko niyo no musi twashimikiye cyane ku bijanye no 72 nimwashaka murazogaruka tuvuga ibi bintu vya 65 hariho byinshi cyane kuko kubera 72 twama tubica ko twiruka mugabo umuzi mukuru uhagaze ngaha uhagaze muri ivyo byabaye imyaka 10 imbere ya 65 aha nimbere yuko mbaza rero je ikintu noba ndatomora hakibona gose je nta na hamwe nari bwabone yuko nari bwumve cyangwa nsoma cyangwa mbwigwa cyangwa mu archive nsoma ko Serukwavu yari secrétaire d'état la gendarmerie ko Micombero nawe yari secrétaire d'état la défense 65 je ntaho nari bwigire numva ko bateguranye gutembagaza intwari y'umwami bisha umwami umwe yari umuhutu undi ari umututsi yego ivyo bintu ntaho nari bwavyumva simvuze ko atari byo kuko iyo uri kuragira ubushakashatsi ejo uratora ikindi kintu utari bwashikeko birashoboka mugabo jewe nibwo bwa mbere ndavyumvise mugabo nsomye ivyo maze gusoma nsubiye ku vyo maze gusoma nta hantu mbona na hamwe ko
Serukwavu yigeze akorana na Micombero gutembagaza ubutegetsi bw'umwami. eh Reka tugaruke kuri Aloise Batungwa nayo turi kuri kijya kibazo nyene c'inkurikizi mwasiguye kuva 61 gushika 72 ubwicanyi buratanguye. Mbega mubona harabaye integuro, iyo nteguro yabaye ku ruhande uruhe? Professor Ngayimpenda yasiguye yarerekana neza yuko integuro yari yabaye ku ruhande rw'abahutu kugira ngo bice abatutsi, yabisiguye. Mwebwe namwe mu bivuga kwiki iyo nteguro yari ku ruhande uruhe ku bwanyu? Mwigisha Nkinamira aza kubivuga ko yari muri nteguro kuko baramufashe kuje se bwabe. Ariko nagomba mbanze mvuga ikintu kimwe. Abahutu cekwe n'abatutsi batanguye gupfa itariki 29 ngiyatanga karonga hi Bujumbura. Umukomanda Ndayahoze Martino bagiye bamuhamagaye itariki ya 29 isaha 2:30 z'ijoro. Ntanza karorero. Umugabo yitwa Bazombanza Patrice, umugabo wa Nadine ariho umuzungukazi umufaransa kazi. Bazombanza Patrice yava Igisozi, yari yatwara umugwi wo kuvuza wacuraranga bita Sinzoguheba Orchestre Nationale. Bazombanza Patrice baje kumurondera muhira iwe itariki ya 29. Ivyo nshatse gutangurura bubiri gusa, mfise ubundi burorero buriho. Sinzi ko Ngayimpenda iyo mpariza kuri ico ndakivuze ko ndakizi neza. Aho mvuze amazina abiri. Bazombanza nawe narinzi Ndayahoze nzi ko bamutwaye itariki 30. Oya bamutwaye isaha 2:30 biranditse no mu gitabo ciwe umugore we yanditse Roza Karambizi yaravyanditse. Urumva no kuvuga ko abantu baba bahutu cyangwa abatutsi batangiye gupfa itariki ya 29. Aho muko mwerekana ko integuro no ku bahutu yo kwica abahutu yari isanzwe ihari. Je nta nteguro novuga y'abahutu cyangwa integuro y'abatutsi ntayiriho. Mvuga integuro y'ubutegetsi bwa Micombero. Nta batutsi bavuze ngo bagiye baje kwica abahutu kuko Ngayimpenda yariho ntibaje kumurondera. Mugabo integuro y'ubutegetsi bwa Micombero y'ukumara abahutu yariho. Ngenda kwereka karoro kamwe gusa. 71 habaye rusansuma rw'ama parcelle n'amazu y'abahutu. Ubwo rusansuma twarusanze muri ministère de l'Intérieur, muri ministère y'intwaro yo hagati mu gihugu. Ama parcelle hanyuma hariho amazu bari bihenze ko y'abatutsi baciye baca kwa karongo. None ayo mazu bagiye rusansuma y'abahutu kwari ukukora iki? Bagomba kubakorera iki icyo gihe ko batasansuma inzu z'abantu bose? Iyo raporo tuyifise yakozwe mu 71. Basha kwikoresha iki? Nibaza ko ngaho umuntu acyumva icyo ari cyo. Hanyuma turafise intonde z'abahutu bagiye kwicwa. Bahagaritswe itariki ya 30. Ya 30 kuko itariki ziriko. Aho ubwicanyi bwari batanguye. Yego itariki ya 30 ndamukiza. None ko nemere ko abahutu bateye itariki ya 29. Urutonde rw'abantu amajana 9. Itariki ya 30 kuko ngira ngo muramaze kuzibona. Woshobora mu ijoro rimwe kugira urutonde rw'abantu amajana 9. Mwumva biba bimeze gute mwebwe? Sabantu bari bazwi neza bati nakana aho mvuze aha ni Bujumbura. Urundi rutonde twaronse ni Ngozi. Bahagaritswe itariki ya 30. Ni bande bari bamaze gufata kugira ngo novuga nti bababwira abo bantu bari ku rutonde. Aho shatse kwerekana neza na neza ko integuro yariho. Akandi karoro ka gatatu. Niba Ndayahoze yaranditse avuga ati hari akagwi, ndabisubiremo neza, akagwi k'abatutsi karongowe na Simbananiye kipfuza kukwica hanyuma bace bavyegeka kuri abahutu. Akabivuga itariki ya 18 z'ukwa 4 mu 68. Hanyuma itariki ya 24 z'uko nyene kwa 4 68 Micombero agaca yandika itangazo yuko ata muntu numwe azosubira kuza kuvugira ku radio ijambo ryiwe ridaciye mu mugambwe kuko yabivuze yama kubera yajejwe amakuru yamagira ico bita editorial ngaha nyene ku radio.
ariko ntibumva ko bashatse kumubuza ico ni cya kabiri nk'umukuru w'igihugu gufata ingingo mu gihe mwavuze ko namwe nyene mwavyemeye ko agatima k'amacakubiri kari karamaze kubibwa hose nk'umukuru w'igihugu gufata ingingo nk'iyo hari ico byari bitwaye ntacyo bitwaye nico ngoma nsheshikako mbega ni kubera iki inyuma y'imyaka 4 uko yavyanditse uwosoma murasomera raporo ndazi ko mwigisha ngayimenda yifise uko yavyanditse niko vyagenze uti kubera iki itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mu 72 wa wundi yavuga niwe yaciye agenwa muri leta yose agenwa nk'umushikiranganje w'igitangaza extraordinaire yongera agenwa nk'umu ambassadeur afise ububasha bwose plenipotentiaire none simbananiye muri leta yari yakuwe itariki 29 hama kagenwa nk'umushikiranganje wenyene muri leta ivyo bintu umuntu abisigura gute aho mugombye gushimangira ya nteguro bavuga yasimbananiye ko ya nteguro ko bayimwitiriye hanyuma gacagenwa ndetse akaba ari wagira ayo mabanga kuko leta yasubiriye kuza itariki 14 z'ukwezi kw'indwi mu 72 simbananiye y'umushikiranganje wenyene ayo mezi 2 n'amahinga 2 mbega ivyo bintu ubifatarije na 68 bamuvuga hari umuntu yoba gikekeranya ko ivyo bintu yarabizi hanyuma nababariye n'ugwandiko rwa Kiliziya Katolika rwo 69 rubivuga aho nshatse kubereka ko integuro y'ubutegetsi bwa micombero apari integuro y'abatutsi integuro y'ubutegetsi bwa micombero yari iriho kera gomba ko ngayimpenda mwigisha umucukuzi mwigisha wa kahise yaranyigishije integuro ntigera igirwa n'ikigwi mbega iyo nteguro y'abahutu muga mumve neza navuze ko abahutu bisha abatutsi iyo nteguro y'abahutu yari ishimikiye kurinde umugwi uwo witwa ngwiki uwo muntu yarihe uwo mugwi witwa ngwiki wari ufise abasoda bangana iki ico kintu kirakomeye cyane nk'umucukuzi kuko nshaka kuvuga ngo abahutu bateye abahutu mu Burundi ko nimiburi nibaza ko barenga umuriyoni ariko hari amazina amwe yagiye aravuga yuko yagiye arafasha mu kujanye no kubiba kubiri nico cyate kuvuga iyo tuvuze ko hariho integuro y'abahutu haba ari umuntu ayihagarariye hariho yagiye aravuga ati naka yatanze akarero abo yavuze ni ku rwego rwo hasi dukeneye nta nteguro yigera ibaho itagira umurongozi nta na hamwe bibaho kwisi nzima Jena giye ndavuga abantu kwisonga nk'ubu navuze ko kwisonga ry'akagwi ndagasubire muri zakagwi k'abatutsi hariho umuntu yiswe simbananiye hagaca hakurikira yanda guri hagaca hakurikira shibura hagaca hakurikira mpozagara Gabriel je ndavuze amazina y'akagwi sinavuze abatutsi unyumve neza navuze akagwi nk'umucukuzi ndipfuza kumenya akagwi k'abahutu canke niba barabahutu bose bagiye inama ico kintu cyo gikomeye cyane kugira ngo tumenye ko ivyo biriho hanyuma ngoma ndababwire ko 72 hafi y'abantu batwara bose mvuze hafi barabatutsi babura amatari hafi ya bose uko ari 8 zari mu ntara 8 hanyuma mu ba stanteri hafi ya bose simvuze bose hafi ya bose abastanteri bari 78 bari abatutsi mbega mu ntara gutegura ubwicanyi imyaka ningahe abo bantu bakaba batadomwe ku rutoki bati mu ntari wanje hariyo nakana nibo bafisa ako kagwi mu ntari wanje ni nakana ako kagwi kuko nande w'ingoma je twaraganiriye kuko aracyariho yaravuze ko kumugara hariho abantu bafise imipanga gushikora muzi ntiyavuze umuntu n'umwe mugabo hari uwo bapfunze yitwa Ndova yahavuye atwara n'imodoka yiwe nduw'ingoma yari umuhutu wo muri ako karere yarigeze gupfungwa hama bamwishira 72 ntuze niwe cyagenda mu modoka yiwe nduw'ingoma rero je ndiko ndavuga ko abahutu ndabisubiremwo bari bashavuye kubera iki 62 hishwa abahutu 65 abatutsi barishwe mu muntu nze mugabo aba intellectuel b'abahutu benshi barishwe
itandatu n'indwi yabivuze barishwe, itandatu n'icenda barishwe abahutu gusa. Mumbwira abatutsi baba intellectuel bashobora kuba barapfuye, bashobora kuba bariho, aho ngeze ubushakashatsi ntabonzi. Mbega abo bantu ko bicwa, washaka abahutu banezerwe gahemwe? Ni kubera iki bicwa hanyuma hakaba atabatutsi novuga bakomakomeye muri ivyo bihe nagiye ndavuga bigeze bicwa? Ivyo ndavyemanze n'inyandiko ziriho, abanyeshuri biga mu Bubirigi baravyandika ko abahutu bama bicwa kandi abahutu bashavuye mu Burundi. Ivyo biriho nibisanzwe. Ndigarutse cyo kibazo nyene. Nico navuze. Evarista yavuze ati haciye haba integuro mu bahutu yo kwica abatutsi. Yabande. Iyo tushaka kumenya tuvuga tuti integuro yabande kuko sabahutu. Kuko iyo tuvuze abahutu mwarigeze mwumva integuro y'umuriyoni, mfati y'umuriyoni gusa. Integuro y'umuriyoni w'abahutu bagiye inama yo kwica abatutsi. Ivyo ntibibaho, ntibyigera bibaho. Dukeneye kuvuga tuti ni naka na naka canke ni naka ari kwisonga, urashaka kuyoberwa abandi. Uvuga uti ni integuro yari ihagarikiwe na naka, kumbure nako kagwi gashaka kuba kari gafite izina. Turakeneye kumenya kuko iyo bavuze ko habaye rebellion, rebellion igira izina, igira inyandiko ingene itwagwa, igira uwitwara, ikagira naho abo bantu baba bari. Simvuze ko aho si mu kanya gaheze nabwo nyine mwabivuze na Ngayimana yabivuze, ibukeye ibusangana abatutsi barapfuye 65 bashigi abo batutsi bishwe ku itegeko ry'umusitanteri yitwa niba ntibeshe bazobaza Mathias. None ntumva ko namaze kuvuga intuze aho usanga yari umuhutu kandi yaravyigishije yari musitanteri. Rero dukeneye kuba tumenya tuti 72 ariko ngaho tugaje kuco kiba bari muvuze muti mutubwira aho abatutsi bapfuye, ako nakararo kamwe kaho bapfuye abatutsi bishwe n'abahutu. Mwanyumvise nabi navuze abatutsi bakomakomeye, novuga nti baba bafise amashuri kuko hariya nukuri birababaje ko hishwe abatutsi ata kintu baba barimwo na kimwe cya politike. Nico nashatse mu nyumve neza. Sinigeze makana ko abatutsi bishwe, oya nije nabivuze. Aho rero ngira nce ngaruka na kabiri. Jewe ngoma ndabisubiremwo. Aha i Burundi abamayimayi bari bariho, bari bahagarikiwe ubwa mbere na Sumiyaro Gaston, bari bahagarikiwe yari umukongomani. Ego bari bahagarikiwe n'uwitwa Floha mu Rumonge, umukongomani, bari bahagarikiwe n'umuntu yitwa Kasongo Amisi, abo nibo nibuka. Kandi nibo bagiye kurokrita abo bahutu. Jewe rero iyo ndiko ndavuga nk'umushakashatsi kirazira kuvugira mu kivunga, je ndavuza abo bantu baraza kuvuga ngo baraza kuvuga ngo bampasha kuko mu gitabo ntuzera banditse ko Jean Pierre Chrétien ico gihe mpasha yakorana n'ubutegetsi bw'u Burundi muti Gute. Mpasha yatwara AMI ni Agence Maritime Internationale yakorera ikigoma, yari ijeje kwakira mu byo yakora muga iyo ni y'ababirigi, yari ijeje kwakira ikawa abarundi bashoye hama bakayijana mu Bubirigi. Nukuvuga niwe yakira kandi uruva ari wayakira niwe yasinya. Nico gituma nashatse kuvuga mumbe neza igitona navuze ntiyakorana n'ubutegetsi. Mpasha Sirius yakorera ikigoma, hanyuma none ko bari bamuzi niyo yakorera. Tita Abel kuko twaravuganye, abo ndiko ndavuga twaravuganye. Tita Abel yaheruka kugufungurwa yari mu mabanda, yarakimunyeshuri. Buname bavuga yari kagira ingeniera mu Bubirigi. Uwitwa Butoyi yaba ahantu bita ku rubibe rwa Tanzania na Mozambique. None abo bantu ko bavuga ko bari bagize rebellion bahuriye hehe ko atamba telefone umva titaramaze kuvuga n'intoze bakominikana gute ngo bagire mu Burundi. Nshatse kubabwira kuko je nabitohoje neza abo bantu bavuga umuntu zeye. Hanyuma biyorero baramukunda mu Rumonge, muga ntibigera bavuga ko yari kumwe n'abantu bane. Mu Rumonge baramukunda ko yari yarahatwaye, hanyuma yari umunyarumonge, hanyuma yari yabaye n'umudepite. Aca kugwa mu butegetsi mu 1965. Vyatumye n'abanyarumonge bashavura. Baramukunda kandi mu biyorero yarapfunzwe na kangahe kabiri amacarahunga. Nshatse kubabwira ko iyo bariko baravuga rebellion yateye
abo bantu bane ndababwiye jewe ndababariye ntibari barimo mugabo mu 73 mpasha kubera ari Kigoma abarundi bahunze ubwicanyi bw'72 yaciye atangura kubarokrita kugira ngo bazoze gutera mu Burundi kandi baraje gutera mu 73 itariki 15 ubwa mbere itariki 15 zo kwa gatanu baraje batera Nyanza Lake baratera mu Mabanda baratera n'ivugizo apana rimwe canke kabiri oya barica n'abantu mugabo ni mu 73 muri abo yashatse kurokrita uwo bitoreye ninde muzobaze wahoze ari umuntu uzeye umushinga amateka Ndanga Alphonse yarahungiyeyo aramurokrita mugumva ahunze Ndanga Alphonse yiga kuri ene Rutovu niwe yatoreye ati twe twamusanze yatangwa kuturokrita ikimviro cyo gutera nawe yakigize kandi yarongoye igitero aho nabo bariye cyo kimwe na Ngeze 73 itariki 15 nyene Ngeze François Nyakwigendera yararongoye igitero ibusoni itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu icyo gitero hafamwo abagwanya yarazanye 42 ariko barozi batungwa nayo nshatse dutandukanye ibintu vy'irindwi na kabiri n'ibintu vy'irindwi na gatatu biratandukanye cyane arozi batungwa nayo mari mwavuze kare muti bajya bamayi murere bajya bamurere bateye bari ku butumwa bwa Micombero neza gose ariko wangayimpere nawe yavuze ati Micombero yaracuditse na Mubutu ico gihe Mubutu nawe ntiyerekwa abo bamurere ntivyoshobora gute yuko umuntu genzi aza kugira abagenzi babansi b'umugenzi wiwe jewe ngomba nce ndamusigurira neza ingene bimeze mbega igihugu dufata Burundi n'u Rwanda no muzi Uburundi bubona neza u Rwanda ntigwagiriza u Rwanda ko rubitse abashatse gutembagaza ubutegetsi mbega none ko abagwanyi ba murere bamaze gutsindwa mu 64 na 5 baciye baza bagashinga Comité National de Libération ngahi Burundi Bujumbura kandi arakizira cyanditse bakaba ari abansi ba Mubutu bakaba bari ngaha hama abagwanyi ba murere nshatse kuvuga bato bakaba bahungiye ngahi Burundi kandi arakizi kuva mu Cibitoki inkengera z'ikiyaga Tanganyika gushika mu Rumonge none abo iyubitse abantu bisigura iki mu migenderanire y'ibihugu n'ibindi jewe rero ngomba ndakubwire Micombero wenyene na Simbananiye bemeza neza ko haje abakongomani bamwandikiye abakongomani avuga ati nabakiriye kuko bariko barahunga igihugu Simbananiye wenyene ubwiwe arakubwira ko yari afitaniye ubucuti na Sumiyaro wenyene yaravyandikiye sigenda bivu icyaha kana cyonyene avuga ati jewe nta masezerano twigeze tugiriranira yo gutera Burundi mugavuga ati jewe twari tufitaniye ubucuti muti kubera iki bari afitaniye ubucuti ega bari afitaniye ubucuti na Iprona muti kubera iki Iprona MNC nukuvuga umugambwe wa Rumumba Tanu nukuvuga umugambwe wa Nyerere yari migambwe icuditse kuko yahurira ku vyimviro vya politike vya socialiste kandi ubwo bucuti bwagumyeho ivyo sindiko ndabivuga ni nabambesha aza guca mbeshuza none ubwo bucuti hari ubuhakana ni kubera iki rero yashatse kuvuga gutyo Micombero yashatse gukoresha aba mayi murere hanyuma acabwira Mubutu ko abansi biwe bamuteye ari naco gituma Mubutu yacyarungika helicopter zibiri arungika n'abasoda abasoda bari yankadre na Kadoya Aloise hanyuma baca baza bataje kugwana kuko baciye bakora ibindi ntarinze kuvuga hanyuma baca basubiza inyuma ko ntacyo bakoze mugabo Micombero yabikoresha avuga ati erega natewe n'amayi murere kugira ngo Mubutu aze kugira igitero yavuze cy'abasoda bagize muri ntuze muri Tanzania ndakibabarire cyabaye itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mu 1920 n'amajana kubera iki bari bumvise ko mpasha ariko aritegura bagenda bakurikirana abasoda b'abarundi bagenda bakurikirana kandi barashitseyo barica impunzi z'abarundi mugabo urumva bashaka ko barimo no muri abagwanyi hanyuma rero niho yaciye asaba ko basaba imbabazi yazisaba itariki 23 ntwarane mu 1973 rero iyo turiko tuvuga ibintu ni vyiza kubitandukanya
ivyirindwi na kabiri tuvuga ko ari ivyirindwi na kabiri ivyirindwi na gatatu tuvuga ko ari ivyirindwi na gatatu ariko tugarutse kuri simbananiye harandikwa n'abatandukanye ko hariho integuro ya simbananiye mugabo Evariste Ngayimpe navuze ati iyo nteguro iyo plan simbananiye nta na hamwe tuyibona eka mbe nayo nyene ubwiwe mu byashikiriza gushika ubu nta na hamwe iherekana ko iyo nteguro yabaye mwe mukivuga kwi neza cyane nta na hamwe yanditse ngomba ndabasabe n'umucukuzi azonyereke amakudeta yose yabaye raporo ya kudeta ibintu nk'ivyo ntibigera byandika gusa mbega wowe urumenyesha makuru nkuno munsi no kubarira nti burya umwigisha Ngayimpenda agomba kwica Deo navyo wemera mugabo haciye imisi 5 canke imisi ingahe agaca mwica iyo nteguro ntibariyo nivyo navuze nshatse kuya mutahura hani gihe bihurirana hani gihe abisanganya bigahurirana niba byarahuriranye rero ni sawa mugabo ko niba byahurira ko bamuvuze 6 ko arongoye ku kagwi hanyuma bigaca biba nkuko babivuze iyo nteguro ibiriho kuko integuro ntiyigira zose ntizigira zandikwa natanze akaroro ka kudeta nta na hamwe ndigera mbona bagize ntuzeye integuro yanditse ya kudeta uko habaye mu Burundi kudeta aniyo kwanga ntabesha ego mwatanze uburero mwerekana ko hariho integuro haraba amasansuma y'inzu haraba intonde n'ibindi ariko reka tugaruke kwa Deo nkinamira ku bwanyu muravye byabashikiye mukaraba n'ivyakurikiye muremeza ko habaye integuro ego cyane gituma biboneka ko habaye integuro ya mbere nakubwiye ko kugira ngo baze kumfata jewe nta wundi yari gushaka kumfata atari umuntu yabiteguye nuko kumbure ubu mu cikacumu mu bwoko bw'abatutsi yaciye afatirwa yaba ari ngaha twamubaye ati none nawe uremera ko hari integuro yo kwica abatutsi ikintu nakubwira ucumiye ko iyo nteguro yariho vraiment ndabihereko jewe bandwaye le 3 mai 72 umuntu yaje kundora namukubwiye n'umusubstitute yitwa Nsheke Leonard waje kundora angurayo mu gitondo ni Dr Mizimana Fidel urabyumva ngarutse nyuma wari yangombotse n'uwitwa Kayibigi Bernard urabyumva aho bose uko ari batatu urabyumva bose barapfuye kandi nta n'umwe yabwishwe na mort naturelle urabyumva umwe yaguye muri douche uwundi bamuteye ibombe kumutanga uwundi yaguye Igitega yego turaho rero ibimenyetso byerekana yuko hari integuro integuro neza integuro iboneka gose ko yariho kandi ikintu bita abana b'abanyeshuri bajana amajumamfu bakabapakira bahanagara kuri liste donc z'abanyeshuri baje mu mashuri hose bahamagara abanyeshuri kuri liste no muri ministère bagiye muri ministère bagenda batwaye liste y'abaje gutora muri tele bureau ibyo hari mu nzu yajyari aho genero 3 4 igati byabaye wo kwibaza ko ari kubera ko bari babiketse ko byari byabaye mu manuko bw'igihugu oya mu manuko by'igihugu mwavuze yuko Micombero yaracuditse n'abamurere n'abasumiyaro ibyo byavuzwe na Aloise batungwa nayo Ngayimpenda ntiyigeza vyemeza oya urumva ahubwo niwe yabivuze oya byiwawe ndabivuga nyene wabivuze nicaye ngaha utinyiki ndiko ndabivuga ndabivuga nyene ngira ndabisubiramo ndabiguhinyuze kuko wari kurabeshe nari nabikubwiye ibyo gucudika kwa Sumiyaro hamwe na Micombero reka ndakubwira ngenda gukosora yavuze ngo abamurere abambaye umurere bose ngo barabarundi urabyumva uyejeje kuvuga ko hariho abatwara bari ngaha basumiyaro none usigura gute yuko batera mu Rumonge kandi abamurere hanyuma mugabo bigaca bitumbera handi hose muyinga Ngozi hehe bakaca bica abantu kandi ibintu biriko bibera mu Rumonge niya nteguro niko ndakubwira integuro ku ruhande rw'abahutu ntayihari habaye integuro ku ruhande rw'abandi aravuga ko ashobora kuba byaye hose bw'abatutsi abana kubwira bose bavuzwe je n'abantu nzi kandi twabanye twagendanye uwitwa Rwuri uwitwa Yanda uwitwa Shibura uwitwa Ndamagara Bampozagara bose n'abantu
twagendanye kuko ndari muto mugabo narababona barabando tugenda dusa n'abakurikirana alors icambere barabona ko bafise integuro muri abo rwose kandi ndakubwiye ikibyerekana nayo maliste batwaye ku mashuri nayo maliste batwaye mu ministère nayo maliste batwaye mu ma société privée muri za Brarudi za Metaruza zande oya ni clair kuko barabanura bakabatwara nta mututsi numwe bakuye muri Brarudi nta mututsi numwe bakuye muri Metaruza nta mututsi numwe bakuye mu mashuri secondaire kandi bagenda bapagira n'amakamyo je m'en fous ndabikubwira authentique je ndakubwiye ko hari integuro nkaje vraiment kubona baraje bakankuraho nyene muri NSS pratiquement ngira nta n'ubundi yari ahari mugabo niwe wankuye marantwara kubera iki kubera ico nyene kandi ico gihe integuro zagirwa indi bibazo urabyumva bakora turetse ibyo kwabagaza bya génocide culturel intellectuel bien avant n'abantu baidentifiye abana b'abahutu mu mashuri urabyumva n'umugihe babarukita harimo abarukita bagenda mu seminari abarukita bagenda muri senede Gitega abarukita bagenda muri collège du Saint-Esprit abarukita bagenda muri inde la ségrégation yari yatanguye deja ngaho imbere y'2002 yego tout à fait kugira ngo bategure abantu amashuri bajamo nande niyo byabaye bizana gukreya amaefi ibya efi ngira ngo bizi byabaye nawe ukuze ça c'est de l'histoire il est prouvé et justifié ikintu peut-être no kubwira jewe sonde mu historien oya jewe ivyo nize économie financière sur des systèmes de banque mugabo sinigeze niga ibya histoire mugabo je déteste un historien qui ment qui dit qui ne dit pas la vérité un historien qui ne dit pas la vérité niho numva ko oya urumva hari ibyemezo ushobora kuvuga nk'ikintu cyavuzwe kiboneka urashobora kugifatira ko ugayifatira ukavuga uti aha uyu muntu yabeshe sibyo kuko bimeze gutya ibyo bintu byo gutwara abana batwara amaliste ku mashuri birahari birazwi n'abapatrioti n'abajesuite muri collège d'esprit barabibonye donc ni la vérité on ne peut pas lui il n'en a jamais parlé aho yavuga kuva kare hose il n'a pas parlé de ces listes batwara mu mashuri troisième chose nuko wewe byaba mbaye murere mbega wowe waba murere akaheza bakaba ari abanyekongo kindi meza ko ari abanyekongo uko bari batwawe na Somiyaro n'uwo wundi yari mu Rumonge hanyuma abanyekongo bakaba ari baje bakica abantu mu Rumonge mugabo micombero gaca decide kwica abahutu bose mu gihugu none yabahoye iki yabaye abanyekongo ikindi okubwira niki baravuze ubucuti bwari hagati ya micombero na Mobutu ubwo bucuti bwariho kandi bwarabonetse urabyumva mugabo umenye ko en politique il faut toujours utiliser l'ennemi de l'autre kandi uzurabe aba batugira ingwano tukwa zose nko muri Afrika bahibigwanisho bose les deux belligérants niyo bahereza alors la vérité yuko haje amahelicoptère n'amabombardier ya Mobutu kuza kubombarda ngaha je parie 150% ko tari baje kubombarda abahutu bari baje kubombarda les muleristes puisque bari nibo bari les ennemis de Mobutu urabyumva kandi ils se sont rendu compte ko bari ko babombarda abanyagihugu basanzwe yaciye yusubira inyuma no kugaruka ntiyagarutse donc rero tenda kubwira yuko ibabo bamurere ce n'est pas normal ko baza gutera mu Rumonge mugabo hagacapa abantu bose mu Ruyigi mu Rutana mu Yinga bandi ntibyumvikana kandi bashobora kuba bahateriye rimwe nta numwe ashobora kukubwira ko haje abahutu gutera imuyinga abahutu gutera mu Ruyigi mugabo ngayimpenda ibyo byose nawe nyene yabineguye ndabikubwiye de toute façon ndiko ndakubwira abahutu barapfuye bose urabyumva abantu bose sokora abentegitwere canke batunzi ikintu canke babarimo la génération bose je veux dire yuko le plan aho babwira le gouverneur militaire yaje dans la province la mission yarafise yari kwica abahutu les intellectuels hutu n'aba-intellectuels baboneka bagira ku nico gituma bakuye les gouverneurs bandi b'abasivile barakorabora yabivuze ngayimbenda barakorabora mugabo le chef
yari yo militaire kandi yo militaire nta kindi yaje kuvuga ko tangwano yari ihari atangwane hari lo militaire aza gukora iki mbega nta batutsi bo baguye mu mporero ivyo ariko biraba ico certainement yo hari ibintu by'imigumbuko nk'ivyo absolument bagwiza kuba bariho c'est absolument je ko mvuga d'une manière globale uraba ivyo ari byo cyane umuntu yavuze ngende bikubwira iko ndakubwira nta force commune mu Burundi bwose yamye biharira bivuga ko mu Rwanda yari na force commune y'abatutsi iriho muga mu gihugu cyose ndabisoma muri raporo ya CBR n'abatutsi bapfuye mu Rumonge hari yepfu mu manuko baciye bashira he wibaza ko babahambye hamwe wibaza no bashaka ko mwese yarahambye guhiwe kubera bari bake abapfuye bari bake mwese ashaka ko yarahambye guhiwe je sindogosiyo nari kandi sindabizi mais de toute façon la force commune we ni warayibonye urambinyuza umbwira uti hariho force commune y'abatutsi mu Rumonge aho birashoboka daire kuko niho byahereye ni y'abatutsi batanguriye gupfa birashoboka ko yo bihari ariko ndayo ndigera ndumva jewe ariko me force commune ziri mu yinga y'ubanza Igitega Muramvya hehe twino narindi barandamira ngaja kura nizabahutu n'abatutsi ashaka kuraguye mu mporero udumva hariho abo bashobora guhitana ibyo ni botandika mugabo force commune y'abatutsi Mur'iki agidirije ivyo ariko agira ego murakoze cyane professeur Deo turuko turegereza gusozera ikiganiro twumvise ku mpande zompi icyo mu bivuga ko mu bijanye n'integuro eka mbere n'ivyakurikiye mbega none ivyabaye 72 ingaruka mbi zabaye izihe icigwa abarundi bokuramwo uno munsi niki ego cyane urakoze igikuru nuko twese dutahura kumwe ibyabaye igikuru nuko dutahura twese kumwe ibyabaye kandi uwo tuzi tukamushengeza akariwaza kisigura urabyumva malheureusement imanza zabaye Burundi murayibonye bariko barabisubiramo abahutu barabiciye imanza barabakundana guhera mugo baramaze kubica urubanza rubango uyu munsi abantu bapfuye nkayigeye cyane nkaye nisomene mushikiriza manza kigenza yavuze ati naho bamaze kwitaba Imana bivuga birafasha imitima y'abakiriho abo basize kuruhuka mu mitima yabo cyane kuruhuka mu mitima yabo donc ibyo donc twariko turavuga tuti narivuze kuva kandi gitangura la vérité niyo izodufasha ukuri niko ukuri kuzodufasha kugira ngo twumvikane kandi ari ikintu n'ukuri navuze kindi karende kutarekura birababaza gusumba ubutarekuriye navuze ko ibyo yagukoreye wamaze kumurekurira byose narabikuye complètement kandi nzi neza ko atakindi mvise yaba twashobora guhura wenyene nkamubwira nabwiye ko namubuze ikiya rero gikuru rero Uburundi n'ubwa twese naho dushirana tubwirizwa kubana puisque tubwirizwa kubana iva ko dushikira kuri ico kintu ishobora kudufasha kumvikana niho navuze yuko ariho tuba dukeneye ukuri kugira ngo twumvikane kuri uko kuri uko ariko hayime twemere tubane naho uko kuri tutoguhurizako ibyo ari byose tubwirizwa kubana ko bigenda kose tubwirizwa kubana hayime kandi tukanemeranya kurabona ngubu urabona turanaterana n'imiragwe ngaha twicaye ngaha kandi turi abantu bakuze turenze imyaka 60 niyo ngomba kuvuga ndi iko bishoboka kose nuko umurundi wese ahari twebwe turiko turarengana twenanga yimpenda mu mesizasiyo tuzobatukira donc il faut ko dusigira abantu ukuri kuko nta kintu conona la société umuryango nko kubesha umubeshi yamara igacanisha imiryango niko bavuga ubu rero hakeneye ukuri kandi turakeneye ko twigisha abandi bantu bose b'abarundi baba bari ruguru baba bari ngaha les intellectuels moins intellectuels les paysans n'abandi tukumva kimwe ibintu by'Uburundi Bakoze professeur Deo muvyo muvuze muti nihabe kuvugana ukuri hama duhariranire muri rusangi ico muvuze professeur Ngayimpenda
ikibazo nikijyanye ne ivyabaye mu 1972 imbere yaho n'inyuma yaho ingaruka mbi zabaye izihe ikigwa abarundi bokuramo coba iki ibibazo bishimkiye ku tuntu majambo abiri ingaruka mbi hamwe n'ikigwa mugabo uramba kanya hari ibibazo babanje kumbaza ndaja kubanza kubigarukako nagomba mbanze norohereze nkinahamira avuze ati je déteste un historien qui ment qui ne dit pas la vérité nagomba nkubwire que je le déteste plus que toi aho turagihurirako mugabo rero tubisize mu kirundi uvuze muti urumva mu kirundi no kuvuga umuntu yiza umuntu yiza kahise abesha ati angwa nabi cyane sindamunywa no mu mazi naje nagira ndamubwiye ko uwo muntu ntamunywa no mu mazi mugabo rero imbere yo gucuga urubanza ubanza gusoma ivyo yanditse ukerekana ivyo abesha ivyo ari byo ivyo atavuze ivyo ari byo nako muci urubanza ngaha kuri plateau mwisaha imwe ku bintu amazi imyaka 25 30 atohoza ivyo arabanza vyitondera cya kabiri ikintu c'amafausse commune tubanze tuyikure mu nzira ndaryohewe cyane ko ndi kumwe na mugenzi wanje batungwa nayo hariho igitabo ngendegwako bita protocole du Minnesota nico ngendegwako mu bikorwa nka birya abamaze iminsi bakora nukuvuga yuko kuja kuzura imva kugira ngo werekane umuntu uti yapfuye iki gihe yagize iki nabahinga baza kuvyerekana gushika ubu sinibaza ko amazi yandayicare cy'abatungwa nayo turi ngaha cy'abandi baba bari kumwe abandi bakomisiye cy'abandi baba bari kumwe bashobora kubona bati imva ni iki gihe ni iki gihe guko na cyane ko ku amatwa dusumira nta bushakashatsi ndabigira ko hari ibibanza bimwe uravye ubwicanyi bwabaye ngaha mu Burundi ushobora gusanga hariho abishwe 72 bahari n'abishwe 73 bahari n'indi myaka yabandanije murazi yuko cha 93 n'imyaka yakurikiye ariko kuri ico mbega ko imyaka atari myinshi cyane gose ari 52 umuntu ico gihe ivyaba yabibona kubivuga no munsi iti hari naka ndabazi byo shabinda gusaba abahinga bavuye hanze kugira ngo bemeze yuko koko ego kubera nta wuzi ivyo abantu bavuga ko ari ivyo noneho ngira ndakubwire nimba vy'ukuri severi ikeneye ko tumenya abantu bishwe naho twohira 65 hariho abaramvye baracariho cyane ko uretse abo hejuru baciriwe imanza ngaho Bujumbura bakicirwa ngaho Bujumbura cyabagiye muramvya cyane ko kara gace gatoyi harya hafi y'Ubukeye twoshaka kurondera amazina y'abapfuye abaho barabazi 72 abapfuye twoshaka kurondera amazina ku mutumba twoyaronka sinumva rero ingene baja kuzura amagufa mugabo iyo approach iyo approach ntibayumviye byo ndiyohera cyane iyo approach ibaye murakoze cyane kumbura icya gatatu nagomba subiremo ko abamayi murere batubwiye ngaha mu Burundi nagomba subiremo ko bari abarundi ivyo ndabifitiye ivyemezo bikwiye none ko bagiye kwica abisha abantu bazwi ko amazina yaho azwi Sumiyaro nta muntu arambwira ko yabonye Sumiyaro akitse umupanga nta muntu arambwira ko ba Martin Kasongo ba Miss ba Kabira bakitse umupanga aba bantu narabatohoje ko bikwiye aba bantu bari ngaha mu 63 no 64 mbere Che Guevara yaraje gushika ngaha ino epfo kugira ngo abankadre baje kugira revolution i Kongo hanyuma araraba asanga ntibafadika acaragira raporo ati jewe aba bantu ndabahevye ngira nje kwibandaniriza revolution muri Amerika Latine aba bantu nta kintu bamaze nta revolution mbona bariko bararondera ntayo bariko barakora aba bantu rero jewe kuva Nyamoya na Muhirwa batwaruye cyane kuva Republika itanguye na cyane ko Republika yari ije contre la monarchie sindabona ahantu bakoranye n'ubutegetsi bwa Micombero ko
bari bahungiye ino bari ngaha bari bavye n'icyumba muri hotel Pagidas ndafise ivyandiko ko rero umwe n'uwundi yowe yarakiri ngaha mu Burundi sindabihakanye mugabo aho bari politiquement actif mbere banakoranye n'ubutegetsi bwo ngaha ni ku ntwaro ya Muhirwa ari premier ministre na Nyamuwe ari premier ministre ariko ntabakiriye nimba numvise neza mwigize kuvuga muti hari kuntu babigisha kurasa bakarasa n'intama we nahubiye ko harimo umukongomani umwe yego mugabo bajya bateye baza gutema abantu barabarundi babita mayimurire kubera bavuga ngo mayimurire kwari kuvuga ngo amazi masa erega iki kintu cyitwa ngo na mayimayi ajya uwo gutuma kurondera no gusigura icaro cyo mu mayimayi cyo kwanikira ko ndakimaze ko imyaka myinshi sindagitora neza uraja kubitubwira ntangora yatubwiye organisation yariho yitwa Parti Populaire du Burundi yari nka metamorphose ya Pepe Parti Populaire du Burundi barayivuga uko yari yadifije na tract chrétien na Jipaki baravuze ko yandikishirijwe i Tanzania na imprimerie bakayivuga les têtes du mouvement abarimwo arasoma neza baravuga ndayahoze baravuga burase ku isi plan opérationnel baravuga bubize yari afise ikarata nabandi ukumanuka niko usanga ababijejwe ariko muvuze ndayahoze yari umushikiranganje gushika mu 71 none ko yari umushikiranganje yoba yagiye gute mu mitwe yabategura bagira integuro yo kwica ere gukura ubutegetsi n'ubwegereye yari afise umugore w'umunyarwandakazi w'umututsi ndabizi gukura ubutegetsi n'ubwegereye Martin ndayahoze ivyo 69 kuvyo natohoje nigeze abijamwe n'agatoya nawe yabivutse ni nawe yagiye kubarega ariko ivyirindwi na kabiri kuvyo natohoje Martin ndayahoze yari kwisonga ryavyo asangwa ari umushikiranganje wo muri leta ya Micombero ego imyaka itari mike ego alors iyo organisation rero nayivuze amatract nayavuze ngaruke kw'ivyamaliste ibi vy'amaliste ndemeza kujya abatungwa nayo bivuze ko hari abantu bahamagara ku maliste kubera iki kubera ko amaliste yakozwe hakiri kare cyane amaliste yabaza mu nama amaliste yabakotiza amafaranga ivyo biriho birangiza amafaranga yo kugira yugura imipanga n'ibiki no kufinanza organisation kwica batuzi ivyo rindira mbezi no mu gitabo ca mwanditse biriho ngaha urandika ubihinyutse rero uvuga guko jewe nta entere nimwe mfise yuko bejeruye cyangwa uriya mugabo ivyo ndimwo ni recherche de la vérité rero démarche nakoresheje utayemeye urayibeshuza mugabo ntuza kunyamira ngaha kuri plateau suko no mu gitabo mwaravuze muti itariki 28 hari imisi mikuru mwista amasware 29 hari imisi mikuru yari yateguwe mu gihugu cyose ibera rimwe kugira ngo batoze amafaranga ashobora kuzofasha mu ico gikorwa cyane amafaranga bayatoje imbere na president Museveni iyo misi mikuru yari gamije kubwanyu kwari kwegeranya abantu babicire hamwe bo mu bwoko bw'abatutsi cyane na Museveni yaranditse yarigeze kwandikira ikete umuhisi president Nkurunziza arabubwira ati mu 2018 ati ivyo bintu jewe natanguye kuvyiyamiriza kera nkiri kumwe n'abajya bampasha bari muri rebellion guko Tanzania yari leader y'ibihugu bita les pays de la ligne de front Tanzania rero niyo yankadra tous les mouvements à l'époque babita les mouvements révolutionnaires barondera ihinduka mu karere ka Afrika cyane yepfo Afrika yepfo za Mozambique za Zimbabwe zande babigishiriza hamwe barazana aba Cubain aba Nord Korea abashinwa kubigisha Museveni niwe yamenyaniye n'aba bantu bari kwisonga rya organisation Gute yo muri 72 niwe yabwira ati ivyo bintu byo kumara abantu si revolution so kumara abantu ntacyo muzopfa mushitseko nimba umugambi wanyu ari kuzomara abatutsi ivyo biri mu ikete Museveni yandikiye president Nkurunziza none ivyo bintu yarabirose atabibayemwe atavyumvise atabahanuye ko yandika n'amazina yabo yahanuye ego nivyo bacungwa nayo yavuze ataba abantu muri ntawe abana n'uwundi ntawe ari yegeranye n'uwundi
uko nukuri mugabo barakubwira ati message zatangwa zatwagwa na naka nk'uko iminsi ya nyuma bavuga ati imipanga yazanywe na naka hari yazanywe na naka yazanywe na naka erega nico gituma kubiringaniza bimara bimara imyaka myinshi bimara imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 cyangwa inarenga kuko biragoye si abantu babana si abantu begeranye kandi rega kwigisha ibintu nk'ibi ngira ko nishura ikibazo yabajije ikibazo nabajije nta miliyoni z'abahutu zagiye hamwe ngo zimara abatutsi ivyo nagomba ndabivuge abantu bavyumve haba mu myaka yahera haba ubu ivyo ntibinashoboka guko mbega erega harya nta muhutu ari hatamututsi ariho kandi nta mututsi ari hatamuhutu ariho no kubandwa ubwoko ni bw'abantu bari bumwe turakeneraniye kandi noneho henshi n'amacuti n'ababanyi baragabiranye natangwe bwa ati ingaruka mbi zabaye izihe kubera ubwo bwicanyi bwabaye icigwa no munsi cyo biki ingaruka mbi ya mbere ni izuguruzuguru twamamo nuko kuntu umengo hariho icumuhutu n'umututsi bapfuye umengo hari igicumuro cy'inyanduru kumwe avukana kitamurabisha ku wundi no kuvuga iki kubera byatunaniye kuvyibohoramwo biguma bituboshe kuko umututsi binaniye gutunganya igihugu bagitwara yavuga ati ingorane n'abahutu umuhutu binaniye gutunganya igihugu ngo duteze imbere avuga ingorane n'abatutsi rero turi ico bita bouc émissaire no kuvuga yuko turi ugwitwazo rw'intwaro mbi twagiye turacamo kandi n'ubundi turazivamo neza urabona nk'ubu abantu bari baciye ubwenge 72 twe turi mu banyuma je nifite imyaka 14 fata nk'abari bafite imyaka 9 10 n'abantu tudashikana 15 kwijana no kuvuga ko 85 kwijana bavutse ibi bintu biriho babikuriramo bakura bavyumva hariho umuntu singere no gisigo do bonne foi atakantu kari nyuma hariho umuntu yakuze azi ko abahutari babi ari umututsi hariho umutu yakuze azi ko abatutsi ari babi kubera yabikuriyemo yaravyonse aravyigishwa mu muryango aravyigishwa mu kibano aravyigishwa mu ijuri kumbura navyigishwa no mu kazi noneho no kuvyigishwa baravyigishwa kuko urabona hari aho urenganywa kubera umututsi hari aho urakazi kubera umututsi hari aho urenganywa kubera umuhutu hari aho urenganywa kubera uri umuhutu cyangwa kugwa mu kazi cyangwa nkuko ushobora kugwa kuko uri mugambwe kanaka cyangwa uri wahariya ivyo rero bituma tubohwa nibi twaciyemo ku bwanje niyo ngaruka mbi isumba izindi zose nabonye kuko ibisigaye twoshobora kubirengana tumaze kuja hamwe tukavugana wa wundi ati twinegure mama yenga nabi tukavugana neza ukuri tukakumvikana ku bwanje ku reconciliation ntiyogorana reconciliation iboshwe nuko tutumvikana kukuri icya kabiri ivyo tubishoboye twavyumvikana nivyo abantu batakaje hari watakaje imodoka hari watakaje inzu hari watakaje amafaranga ivyo ni ibintu bironderwa bikaboneka mugabo kugira abantu baje hamwe babirondere babanza kumvikana babanza gusangira uko kuri kw'ivyo baciyemo ndazi ko ari bibi mugabo ça fait partie de notre histoire ntitugishobora kuvyiyambura ico dushobora no kurondera kubivamwo kandi dushobora kuzobinyegeza tuzotegerezwa kuvyigisha abana bacu kuko ntushobora kumwigisha uririndiki utamubwiye icarico mugabo ingorane tuzobigisha iki ko je mvuga ibundi akavuga biri uraba wonaho ufise umwizero ko uko biri kose bizo hava bigena neza kika byose ni governance none ega barundi tumeze nk'abandi bantu bo kwisi ugira ngo ubwoko twisangije cyangwa ugira imana ntiyaturemye ko yarimye abandi mugabo turakeneye abantu batuje imbere turakeneye abaturongora mwiyo nzira yuko twotera tuje imbere aho uko dutera
tubohwa n'akahise. murakoze cyane muravuze ingaruka muravuze n'icigwa abarundi bokura mu vyabaye Aloyizi Batungwa nayo turiko turasozera ikiganiro ikibazo nico nyene gishimikiye ku ngaruka mbi zabaye n'icigwa uno munsi abarundi bokura muri ivyo vyabaye. Murakoze cyane mfata akanya gato ariko mu ntunge mbanze mvuge ku vy'ibinogo turafise ibinogo by'abatutsi. Ikinogo ca mbere kiri uruhukiro kiri mu muryango umuntu yasigaye ari umwe ikinogo c'abantu batanu Uruhukiro muri komine Rumonge uwasigaye yitwa Hikinuka Emile batazira Sankara mu Rumonge aho harimo abatutsi gusa n'abatutsi gusa nta muhuta arimo oya n'ikinogo c'abantu batanu ico kirazwi neza no kuvuga rero ko ibinogo by'abatutsi ico nico kinogo tumaze gutora tuvuga tuti iki ni cy'abatutsi abandi turazi ko hari bari mu binogo nka Ngunzu Petero yigeze kumushikiranganje n'umututsi w'umunyakarama yaba muri komine Shombo bashobora kuba mutaye ku ruvubu kuko ntamva yo twabonye no kuvuga ko hari abatutsi tuzi hariho Kabugubugu Amede na wene ari mu kinogo ahantu kuko ntibamuhamba nawe yari yazize iki Kabugubugu Amede yishwe na Bizoza guverineri militaire yari guverineri militaire w'Ingozi niwe nyene yamwikiye ubwiwe amuhora ko yavuga ko Ingozi atabatutsi babayo ivyo turabizi urumva nshatse kuvuga ko hariho abatutsi bari mu binogo ivyo kubihakana byo atari vyiza cyane ico nibaza ko cumvikana hanyuma ivyo amasware dansante jewe ngoma mvuge amazina ko wabimbariye mugende mubaze Kabunda Gregoire mugende mubaze mwigisha Mbonima Sipiyano nabandi na Nduwingoma amasware dansante yorganijwe n'igisoda cy'u Burundi kandi igisoda cy'u Burundi naco ngoma ndabisigure neza hari harimwo abahutu amajana 7 igisoda cy'u Burundi cyari kigizwe n'abantu 3500 rero ico abantu bagihebe ntibaze basubiye kukivuga navuze resource kuko ico ni ikintu gisanzwe hama cyoganije n'igisoda tukatuza batwara igisoda ni ibintu byumvikana cyane kuko baravyemerera ico tugikureho iyo misi mikuru mwibaza ko yari yateguye kugira ngo iyo misi mikuru yateguwe ngenda gusigurira ko babimbariye igisoda cagira mama nevre mu kwa kane hama ayo mama nevre yaba yaheze baca baja mu makonji benshi abandi hari kwa gatandatu nkuko nyene tugiye kumera no kuvuga akazi kahera kwa gatandatu kwa mungi konje no kwa mungi konje bari ko bararyoherwa ukwezi gutanguye ivyo ndabivuze kuko nabitohoje neza ndahejeje kuvuga n'ababimbariye hama n'abandi nari kubavuga ndafise abantu bashika 50 babimbariye kandi bakiriho ariko twisunze muvuze nta ntumbero mbi yari irimwo kwari kugenda amasware dansante nta ntumbero mbi nimwe yari irimwo nabivuze numwigisha kuri Université Sagesse nagenda mubaze Kabunda Gregoire yashi mbona impasi Piyano yayimenda muga yerekanye neza ko hari mu ntumbero yo kugira baronke je nanje navuze abatutsi bo kujana bakwiye nanje navuze abambwiye izo nkuru kandi nabantu batari basanzwe kuko bari muri Sirete umuntu ari muri Sirete ngira ngo urumva ico kiba gisigura niba iyo nkuru yo batayizi byo bigoye urumva rero ico nico vya Museveni njo ngomba cyanda biheza ubunyene Museveni yandika Museveni ubwa mbere ndangomba ndabare ko na Kabila Laurent Désiré Kabila barahungiye mu Burundi barabaye mu Rumonge amezi 6 no kuvuga ko bazi ibintu hama ibi Museveni yavuze ni 73 nayo bariye kuko mpasha yashaka kwihora ibi yanditse abirabishindwe na 3 na 2 ndabibabwiye kuko barabonanye nabampasha 73 reka rero muce mvuga muti ingaruka mbi zabaye izihe ikigwa abarundi bokura sinogaruka kuyo yavuze umwigisha ndayemeye cyane umwigisha ngayimpenda sinogaruka ko irakomeye gose ariko harabaye n'ingaruka mbi mu bijyanye n'ubutunzi kuko igihugu cyatakaje abantu bize iyo utakaje abantu bize igihugu cyagipfa nibo bafise ibintu nibo batanga n'ubumenyi amashuri menshi yarugaye ngayimpenda ngira ngarabizi n'abandi barabizi amashuri menshi yarugaye ahantu hatari hake urumva ko aho ni ku rwego rw'intuze rw'ubutunzi no ku rwego rw'indero hanyuma hari umuntu yagize ikigwa ivugizo yavuze ati gushika mu 85 harabaye ubukene bw'abagabo abagore abakobwa barabuze abagabo kuko bari bishwe ico kintu ngira murumva ko ari ikintu kitoroshe
icyo kintu yagize ikigwa yitwa Ndayisenga Renova yiga muri kaminuza y'u Burundi yiga muri geography yavuze ati gushika mu 80 harabaye ikibazo gikomeye muri komine yagiye muri Vugizo gikomeye cyane urumva nakaroro yatanze aho yakoreye cyo rero mu gihugu cyose rero muti byokunda ikigwa uno munsi ishusho vyoduha cyane baza ko byatanguye mfatiye kuri Ngayimpenda yaranyigije kaminuza guhera mu wa mbere gusha mu wa kane ntiyigeze mbari 72 kandi yize histoire sivyo muri kaminuza y'u Burundi kubera iki ndi ngoma nibwire ico gihe ntihari bwagere ko abivuga mugabo kubona uno munsi ari karabivuga kandi akabivugira kuri televiziyo y'igihugu nanje nkabivuga uyu akaronka habivugira yakitse ku icumu je nibaza ko abantu iyo batanguye kuganira je ndafise ikizere gikomeye cyane ko abarundi hazogera igihe bakabiheza kuko ntiyari bwabivuge kandi yarabibayemo igitabo cyambere yatanguye kwandika kuri byo yagisohoye mu 2004 nimwumva ko ari ntango bwabasha jeho ndafise umwizero ukomeye cyane kuko abarundi batanguye kuza barabiharira kandi bashaka kubiharira umunsi umwe ibintu bimaze imyaka 50 canke irenga ntibabiharira umunsi umwe umwaka umwe ngo bihere mugabo intango ni ikomeye rero ndafise ikizere gikomeye gose ni kuri ivyo vyiyumviro vy'icigwa abarundi bokura ku vyabaye mu mwaka w'1972 dusozereye ko kino kiganiro cyari cyashimikiye ku bwicanyi bwabaye muri uwo mwaka ndabibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu umutumire wa mbere yari Deo Nkinahamira n'uwacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye mu 1972 wo mu bwoko bw'abahutu Professeur Deo Nkinahamira ndabakenguru cyane ko mwitavye ubutumire murakoze cyane kandi ndashimiye ko mwandumiye kandi ndakenguruka n'abantu ko baronsakaje kukumva ibintu ngene byagenze akaba ubuhamya bw'abantu bavuga ibyo ari byo kandi no hanyuma nihagera uzodutume ko dusubire tuvuge n'ibindi kuko bintu birakomeye ndawe bivuga umwanya mwe ngo heza biheze murakoze umutumire wundi yari Aloise Batungwa nayo n'umushakashatsi ariko yandika igitabo kubijanye n'ubwo bwicanyi bwo mu 1972 igitabo kiri mu rukurikirane rw'ivyigwa vyiwe vya Dr. Aloise Batungwa nayo namwebwe ndabakengurukiye ko mwitavye ubutumire mbanje gukengurukira mwebwe iradio televiziyo y'igihugu kuko muyumviriye ko abantu baza hamwe bakaganira ku bintu byari byarahozwe kuva imyaka 51 ndetse inarenga hanyuma nkaba jewe ku ruhara rwanje ndabashimiye kandi nejo muri wantumira jewe nzoza n'umutima mwiza murakoze umutumire agira gatatu yari Professeur Evariste Ngayimpenda n'umunyapolitike avuga ko ari mugambwe iprona gushika ubu akaba mbere yaranditse igitabo kigaruka kuri ubwo bwicanyi igitabo yise muri rw'ifaransa Histoire du conflit politico-ethnique du Burundi Professeur Ngayimpenda ndabakengurukira mwebwe kuba mwitavye ubutumire nije ndagushimiye guko nahubuye ko nari maze imyaka 10 ntaho nyura ngaha naje ndabaza inzira nibaza rero ko tazosubira kumaza imyaka 10 kugira ngo nshobore gushika ngaha murakoze kandi ndashimiye n'abatwumvirije ego murakoze cyane twari twatumiye kandi n'uwundi mutumire wo mu bwoko bw'abatutsi wo mu cika 10 nawe nyene vyabaye mu 1972 ariko yaciye afatirwa ku kanyuma reka rero ndabashimire jewe Diomede Hatekimana nariko mfasha kuremesha kino kiganiro shimire muri rusangi mwebwe mwese mariko mugikurikira naho butaha